Bakunzi ba Bienfo na Bienfo Plus turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Ku ba Adventiste umunsi w'indwi turabifurije umunsi w'isato nziza. Kubasenze kubazosenga umunsi w'ejo tubifurije kuzogira ibihe vyiza. Nayo bagenzi bacu b'amizirima turabifurije gushishikara bagira ukwezi kwiza, ukwezi kweranda kwabo kwiza. Amakuru rero mashasha tubafitiye ubwa mbere nuko uyu munsi ndi jenyene muri studio, ntago turi kumwe na Benita. Murazi ko ku munsi w'isabato bagiye gusenga kandi ubu nta gisiba cyane ntagisiba kuko amakuru ahari abashushe afata umwanya nawe akagenda kuvyana, kandi twizere ko amasengesho yo yumviswe. Hanyuma inkuru rero igezweho ishushe cyane ni inkuru yerekeye ibivugwa ku rufu ku ruhande rumwe rwa Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa mbere igihugu ca Israel, aho bavuga yuko yoba yapfuye. Ariko aya makuru ntaremezwa cyane ijana kwijana. Vyatanguye aho witwa Scott Ritter dukunda twese gukurikirana, umusesanguzi akomeye cyane yakoze mu kigo cigendereza n'igisoda ca Marines mu gihugu ca Amerika, kandi inkuru akunda gutanga kenshi ziba ari z'ukuri kandi ni namakuru abajanye n'ibintu vyigendereza n'iperereza. Ure yashikirije ku munsi w'ejo bivanye ngira ngo naho mutubereye ku isi yuko Benjamin Netanyahu yoba yarakomeretse cyane kandi ashobora no kutakira mu bitero vya Irani vyagizwe ku nyubakwa yiwe, aho umuvukanyi wiwe na wewe yaciye yitaba Imana ubwo nyene. Aya makuru rero arabeshuzwa n'igihugu ca Israel, coco gishikiriza ko Benjamin Netanyahu ameze neza. Mugabo harimo makenga mu byo bavuga, kuko bavuga bati tuko turagerageza kumubaronderera tumuronke kugira ngo twongere kugira contact nawe, ati kandi aracari engage canke aracagira amaeforo cyane kugira ngo aharanire umutekano w'igihugu ca Israel. Iyi rero twita basohoye guverinoma canke leta ya Israel yasohoye, biratangaje cyane kuko Benjamin Netanyahu yari umuntu akunda kwiyandikira canke nubwo bamwandikira yahora akoresha novuga muvugire wa mbere mu rudende, ni ukuvuga je canke première personne du singulier, aho biboneka ko amakuru kuri Twitter yiwe canke Twitter yakunda kwitwitira ubwiwiwe. Ariko kore kubona ko ubushikiranganji ni ukuvuga urwego ariko rwatanze izi nkuru rubeshuza ivyo ariko ravugwa, bidateye amakenga cyane kuko ku isi abantu bose bariyumvira bati mbega iyi nkuru yoba ariyo canke yoba itariyo. Ariko abasesanguzi batandukanye baraha amahirwe cyane ko Netanyahu niba atoba yahitanywe n'ico gitero ko ashobora kuba yakometse cyane akaba ariko aravuza, kuko nta na hamwe aboneka, haba ku ma conference de presse, no kuvuga ibiganiro byahabanitse n'abamenyesha makuru, haba kuvyo yandikira ku rubuga rwe rwa Twitter canke mu buryo ubu canke ubundi canke na telefone canke ijambo ryose Netanyahu ashobora gushikiriza nko yabihora abishikiriza ku munsi kugira ngo atere inkunga canke abandanye aremesha ingabo canke abanyagihugu biwe. Ubu rero haheze hafi imisi ibiri Netanyahu batazi amakuru yiwe, bishobora kuba ashobora kuba yarahitanywe n'ivyo bitero, mugabo kome atakivyemeza. Nuko inzu yiwe biremezwa ko yarashwe ko, nubwo twabwiye ko mu gihugu ca Israel bigoye cyane kumenya inkuru kuko hari igitugu kinini ya leta yaho iriko yashira ku bene gihugu kugira ngo ntibasohore amakuru. Niyo baravye kuri satellite iyo nzu ntibabibona cyane. Mugabo witwa Scott Ritter we aravyemeza cyane ko inzu ya Benjamin Netanyahu yarashwe ko kandi ko yahagiriye ikibazo gikomeye cyane. Iyo nkuru dushikara rero tuyibakurikiranira hafi, ntidushobora kwemeza twebwe amakuru atacemezo kiraboneka. Mugaye ico mumenya cyo nuko iyo nzu yarashwe ko mu gihe Israel yasavye yabwiye bagenzi nako kubwo Irani yashikirije yatangaje ko
umuntu wese azogira amakuru y'ubutasi ahaye igisoda ca Israel kuvyerekeye yaba umunyamerika canke yaba umunya-Israel ahantu yoba ari canke inyungu zabo, ko uwo muntu azohabwa agashimwe gakomeye cyane. Bisigura yuko rero igihugu ca Israel hamwe na Amerika muri kajya karere bigeramiwe, kuko abantu bose bashobora kuba ari aba espion, mbere no muri bo nyine ashobora kuba aba espion, kuko murazi ko ari bamwe mu gihugu ca Amerika badashigikiye iyo ntambara, na bamwe mu muhari bita MAGA wa Trump wamushikanye ku butegetsi. Hariho abantu benshi batemera na gatoyi ko Amerika isuka muri izi ntambara. Ubwo rero n'uruhande rwa Israel, ku ruhande nawo rwa Irani, amakuru mashasha nuko hari ibihuha bivuga ko Mojtaba Khamenei, umuhungu wa nyakwigendera Khamenei, ko ashobora nawe nyene ko yaguye mu bitero vyagizwe ku igihe Khamenei yagandagurwa. Ibyo bitero bikaba byari byahitanye mama wiwe, nyina wiwe, mushikiwe na bofrere wiwe n'abandi bari kumwe muri iyo nzu. Rero amakuru murazi ibihuha byaciye bananya kuvugwa n'ibigo by'abanyaburaya bivuga ati kuko uyo mboneza nshasha ya Irani itakigaragara ku mafoto ku canke ku masanamu, ko ashobora kuba yitavye Imana, kandi niko ntihigeze aboneka gushika no munsi ntaragaragara. Abandi nabo bakavuga yuko yoba akigwaye cyane kuko yari yakomeretse ku kuguru, kandi ivyo biremezo cyane amakuru yabaye prouvé canke yemewe. Ariko amakuru mashasha nuko bavuga ko uyu Mojtaba Khamenei ashobora kuba yarakomeretse ahubwo mu maso bikomeye cyane, bimwe bita defigire, ni ukuvuga gushwanyagurika, ni ukuvuga ishusho yawe kononekara cyane ku buryo ukiri kuravugwa udashobora kugaragara imbere y'abantu, canke n'inyuma yo kuvugwa asanga umuntu mu maso ntakiri uko yameze, uko yarasanzwe ameze. Ni ukuvuga rero iyo niyo makuru mashasha tubafitiye kuri Mojtaba Khamenei, ko yoba yarakomeretse cyane mu maso. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko ibihugu vya Israel canke Irani biriko birahura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko indongozi zabo numva yuko zose zitariko ziragaragara ku masanamu. Ibi rero tuzoshikara tubibatohoreza, nayo ubundi uruhagaragoro rurabandanya, na cyane cyane ko byose biri concentré kuri ya détroit nyene ya Hormuz, aho bavuga yuko Amerika ifise agashavu kenshi aho bigeze ubu, kuko igihugu cy'Ubushinwa coco cabananije kirenganya neza amato yaho, aho ibindi bihugu byose ubwato butakirengana, kuko Irani yasavye ko umuntu wese azoronka uburenganzira ari wabanje kwirukana ambasade ya Amerika cyangwa Israel, gutyo ukaronka ugo ruhusha. Nuko rero ayo niyo makuru twobabwira ariko aravugwa hirya no hino, na cyane cyane kubyerekeye intambara zo muri Iran. Mushika rero mudukurikirana kuri BM4 na BM4+, kuko mu mwanya atari munini cyane turabaha live. Muri iyo live naho turagerageza kwegeranya amakuru yavuze hirya no hino, twongera tubasesangurira, aho twishura n'ibibazo byanyu mudushikiriza, cyane tukakira n'amatelefone aho duhurira namwe mu makomantere y'ikibiriraho. Murakoze cyane, mushika rero kukurikirana ibiganiro byacu, mwibuka gukanda like, mugira subscribe, mwongera muduterera canke mutubaza, mugire espace ya commentaire. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.